Pira ugenda hanze ugiye gutsutwa na Kylian Trippier. Ubundi dusenge tuze tugira ibisenge nk'ivyo bafise bongereza abadagi. Suiza basi nyuma 55 y'urukino ubusa kimwe ku kindi ku mpande zose. Isamirizi ya Chari Buje FM 86 aho muri hose mu gisagara cya Bujumbura. Garukana neza cyane nyuma arakwinjiranamwo ati biracyashoboka neza na neza. Garukana neza birashoboka kwitwa Bukayo Saka shota boto kwita boto bintu biraza guhera gute? Una musore Phil Foden, una musore zica abantu atera misiri atera rokete asanga ateye boto mama we ari witwa wind out asuye witwa Damasgal Jean Paul Neymar ndamuramutse cyane atubwiye ati ndi kumwe namwe. Muraneze ko remplacement zitanguye kuba ku mpande zose. Remplacement zitanguye kuba ku mpande zose. Asubiza inyuma. Bino bintu nibiki biraza kurangira gute? Rondeza neza cyane uwitwa Jerome nirangiye yatsirikwe n'abakunzi bacu Danmark mu mwanya yo bikora kuvyo nza mbona. Birashoboka. Uwitwa Izumukama Hermenegilde dati ndi Dembele mu buyenzi kugindwi nimero 25 turi kumwe nawe. Merci beaucoup Dembele. Asubiza inyuma anishyamwe neza cyane. Ubudagi bavuga ati ibintu byo turakogwa nibiki igihugu cyo nako igihugu cy'Ubwongereza. Suiza basi inyuma bararindiye biraza kugenda gute? Byose birashashoboka. Rondezamwo ari yavyanse n'ubundi birarangira. Ubudagi Ubwongereza nako buhashwe. Ubwongereza buhaswe by'ukuri. Bino bintu biriko biraba nibiki? Ariya bararondera abana zondezamwo kura kurugo. Bati biraza kugenda gute? Asubiza ku ruhande n'ekipe y'Ubwongereza. Arondezamwo neza cyane. Chomeka basi nyuma. Aridugira Bukayo Saka rondeza shot ariko hanze. Bantu wese muri ko muradukurikirana tubivurize ibihe byiza. Tubivurize kubandanya umererwa neza cyane. Witwa Phil Foden machine. Yakubise umupira ugenda uraca hasi ariko ukubita boto. Witwa Garte Savgate avuga ati bino bintu nibiki Banyabujumbura. Ati bino bintu nza kubisigurira mwami w'Ubwongereza gute? 59 rukino byose bikomeza bigira inzira nziza. Ndababwira neza yuko ibintu byose bitunganye neza cyane. Aridugira neza cyane Ubwongereza. Batakazi karakoreka. Bukayo Saka abera yitsaba neza. Avuga ati Aroma meze gute? Rondezamwo subiza inyuma ariko vyase hariya. Vyase. Asubiza kwa mugezi we. Rondezamwo neza ariko vyase subiza inyuma.
garukana neza inyuma biracyashoboka England bakora ikosa ekipe ya Denmark bakora ikosa ekipe ya Denmark byose bitunganje neza cyane waraneze ko takintu na kimwe byo kuri ibintu byose bitunganje neza atakibazo na kirimo hano muri Bujeve witwa Christian Eriksen yitamboriza Christian Eriksen ati nkatsinde jambyukira kwa boss John rindi aturabe chome kareza ariko byasa kwita umuntu bana namyesheko boss John ibintu by'amajezi ibintu by'amanobango by'amagodio ibintu by'ibipira gukina byose cyane cyane abanyabujumbura jezi ya equipe nationale inaye zamaze gukwira abanyabubanza baramanuka abanyecitoki baramanuka abantu bose kwa boss John Carton John witwa Conor Gallagher zino Carton John kwa boss John barazidandaza nawe ni muri arbitre uyemera agenda ubundi bwo ndagenda guha inomero 79 majana 821 majana 297 79 821 297 boss John eno byose babitungaje neza avuga ati mba ndahari mukanya ndaje ndabwira ibijanye na tsaro y'amateka top soga star n'umunyakabiga ari asuti nyuma 61 buno bwongereza na buno budagi nino Denmark biraza guhera gute suzi nyuma avuga ati byose biraza kugenda neza cyane arinjira mu kwa mugenzi we ati bitavene nondeza ngo neza cyane asubiza inyuma agenda avuga ati biranashoboka cyangwa ntibishoboka YouTube ndabona witwa ati ndamaye ubwongereza yitwa Eddie kwitonda Desire ndayize ati ndi Desire kashaga merci Desire bose tuba turi kumwe namwe ari agaruka nyuma barinjira neza cyane subiza inyuma biragenda gute acomekera neza cyane bari yasubiza inyuma bati biragenda gute cenda henda mu buzima birasaba guhenda Denmark barinjira ariko bati bwongereza zani cyangombwa kibarenganya hano ubundi bwo bwira urengana hano mena biragusaba ko ufite cyangombwa gikwiye cyuzuye nta nzo vuga ngo James ujirana imwe maoya barakwisho tariko hanze yigucubwongereza mwana zogima gikomeza kirondeza hasi hejuru nagi guca Denmark murantunga witwa Christian Eriksen arondeza hasi hejuru ati bino bintu nibiki na bintu biraza guhera gute amuherere mu neza kurangira gute acomeka neza cyane arinjiramwo suiza basi nyuma kwa mugezi bati biracyashoboka witwa Gehi rondeza ngo n'ubundi nyuma rondeza kwitwa Kai Walker 63 isha 64 rondeza hagati nyuma kwa Bukayo Saka Jude Bellingham witwa Kai Walker pass kwa mugezi wari nyuma biraza kugenda gute barinjiramwo neza suiza inyuma biraza kurangira gute ubwongereza burahenda witwa Declan Mucheri mu buzima birasaba guhenda bukebuke dugana neza biracyashoboka abagabo tuduge genda canga Denmark
biragora gute arinjamwo subiza inyuma agati kosa ativyuka nta cabaye rondeza mwe ariko bwarambwiye ati full stop biragusaba kuzana icyangombwa ikwiye rondeza ariko Eriksen amuzibira ati twenga muri Denmark badusengeye baduhejekeje mu masengesho mwana mutse Maria Uzinema ati Yesu ashimwe ati Allahu Akbar rondeza mwe neza cyane Bukayo Saka rondeza shota hanze bino bintu biraza kurangira gute witwa Madisire Nova ati bite kome ati ndakora mugize cyane ati ndire Nova ku ntamba musigati ati mtoto wa Banza ati Bwongereza kabisa 2-1 hama ku ntamba turi kumwe cyane 5-5 merci beaucoup witwa Jude Bellingham mbona neza ko bitariko bigena uko yabishaka ari asubiza inyuma biraza guhera gute barinjira neza cyane barahenda pasi kwa mugezi wabo biracashoboka buke injiramwo ariya kwa mugezi ariko vyanse inawa itabuje FM witwa Jordan Pickford ariya tukure bari abantu bakunda Pepsi kubi ico no kwita remplacement nimero 9 shakwa so Erasmus Højlund kandi nivyo ntiyabonetse nivyo ntiyabonetse hariya biji machine ikomeye cyane nimero 20 no machine je kurondera ibitsinda hariya kona kiki barayikata buke witwa Bursen niwe yinjiye mu kibuga henda rondezamwo shota zibira neza cyane biracashoboka ari ashaka gusubizamwo rondeza ariko Jordan Pickford ufata neza cyane atishatse Arstide umusaza bayahigereye wubahwe turi kumwe 5-5 uyu Mwongereza ati Mwongereza nava Mwongereza bararembye Suiza basi nyuma arinjamwe neza cyane Denmark Suiza ngo basi nyuma birazogenda gute canga irangi henda birasaba kwigisha byose Suiza nyuma Denmark batimwa mu kwikosa ariko twebwe turabana n'akazi kacu injamwe witwa Andersen hagati mu gihuga Christian witwa uno mugabo Christensen Zasaria Zanse tanga bas maji udagi utana ku Bwongereza henda uke bati twabikora Jordan Pickford asama gabira bwatinda gashota ndagafata byoroshe cyane Phil Foden out ariya injiye Bowen uriko Brazil yavuze ati none ati Ubwongereza ubundi bwo bisaba yuko ibintu byabo bisaba guhenda ati none nk'ubu uzanye witwa Bowen Kane out Saka out Foden out ibintu byose bibanze neza cyane mu Bwongereza ibintu byose bibanze neza kugira ngo bigire inzira nziza asubiza inyuma awutora neza cyane bahenda batwereka witwa Harry Kane asoka agiye kwicara kuri touchline harasubirirwa nande barinjiyamwe neza cyane subira n'uwitwa Wally Watkins
witwa Desire Titromva mukajaga. Merci beaucoup Desire. Ayasubiza inyuma bigenda gute? Barinjyamo neza cyane. Biracyashoboka bitavene. Asubiza ku ruhande. Rondezamwo neza cyane. Arautora. Barahenda bati mu buzima birasaba guhenda. Ndamutse witwa Werason Vuvuzera. Kuno mwanya yaragiye kuraba umwana wiwe ahagwariye muri Prince Jean Charles ano mu Buyenzi. Muramutse cyane ndanamwivuriza imisuhuko myinshi. Mukunzi akomeye cyane wa Vital. Ayagaruka nyuma witwa Kai Walker asize basi nyuma. Bagenda vyanka. Ari akonoroka aragenda atisubiza ku ruhande byanse bikunze 70 y'urukino buno bwongereza buvisa bakwiye ariko byanse ko baronga itsindo hasi hejuru. Barisubiza inyuma neza cyane ubwongereza rondezamwo biracashoboka. Arahenda possession yabo ariko ikintu cyo gutsinda cyoco urakira abantu kibona. Bongereza unabinjije mu kibuga gashoye kugira remplacement zikomeye kugira ngo baraye ko bohenda hasi hejuru. Kenda twere kwitwa nimero 19 abwatsinda gikora byange bikunde. Aragaruka nyuma barakata kona kiki suizamwo. Arautora kiriya tribya suiza nyuma kwa Conor Gallagher atanze basi mbi. Shoka ko ashaka kuduga pasi hejuru. Danmark na barongo bahereza. Danmark suiza basi nyuma Eriksen hariya kwa Yusufu. Eriksen cenga mukiya ashaka kubavunitse. Hari Bwongereza yagenda gute bamucenga. Danmark ikomeye cyane. Arasubiza inyuma barinjyamo neza cyane. Bireza guhera gute. Hari asubiza kwa inyuma Danmark kwa Andersen ati bireza kugenda gute. Arinjyamo neza cyane arakwijana nimero 5 ya Kibesero cyagiguye ya Denmark. Uno mugabo agati jewe mbanaje ukazi kose witwa Miel kosa Cartojon wananeza ukiguca ubwongereza asotse Big Vote injira Bowen asoka witwa Kane injira witwa Wally Watkins hamwe witwa asoka Saka injira witwa Eze. Bino bintu biraza kurangira gute buno bwongereza biraza guhera gute. Juvenati ndagarutse uzurambwira amakuru ya Musongati kandi Blaze umuramutse ndamukumbuye kumva kuri micro. Muri kumwe ari ngaha hafi ukubundi arikaja muri lokale kugira ngo match ya saa 3 muyumve neza cyane. Rondeza ari Bwongereza kwitwa Wally Watkins ati corner kick y'Ubwongereza. Wally Watkins musatirizi wa kibe Aston Villa byose tungaje neza cyane. Stade yakwisiruzwa no kumunwa avuga ati kwizina ry'Abongereza bose ry'umugano wa Charles Mwamikazi Elizabeth rondezamwo neza cyane. Byose birakomeye cyane ari inyuma. Byose bikomeye cyane. Ati no bintu nibiki Swiss inyuma ari umbira ugiye gusubizwa mu kibuga.
witwa Southgate avuga atabona ibintu avuga ati bino bintu ndiko ndabona nibiki buno Bwongereza bunaniwe gutsinda Danmark byo nibiki nenamere ko nzogaruka kuri saro y'amateka ibujumbura top swaga saro ni munyakabiga mama we isaro nabwiye ni isaro izovuga niyo saro ya mbere muri zone yose ya Nyakabiga uminyuza acaza yandiki kuri commentaire ati urabesha ibiyo biratunganye neza abakofere babo batunganye neza kuna mwanda mutse abantu bose bariko baratwumviriza abantu bazi kugicenda mu Nyakabiga kuri top swaga saro muwanda mukirize no baciye ngari katwumviriza avuga ati ivyo bintu twavyumvise ku radio wunda abantu nabwiye ko ino cega ari kigenda hano akazi none wewe kumenga umutwe ni hapanze byagenze gute abanze ugenda uce kuri top swaga saro kugicenda nga mu Nyakabiga boss John yarabitunganye neza cyane ariko namubwiza murabizi ivyo byo mwebwe go mubwiza byo ibintu babimeze neza cyane top swaga saro saro n'abajeje intwaro baje bavuga ati turashitse icyo bita V ati turemeje valide bino nivyo bene gihugu mu Nyakabiga bakwiye ibintu byose bitungaje neza ndabaramutse cyane bitwa ba Olivier ariko nkuno mwana yaza bari kwatwumviriza aho hafi nyagira uruhande yavyukusenge ibintu byose bipanze neza mu Nyakabiga kuri top swaga saro asubiza inyuma biraza kugenda gute ino ni Buje FM 87.6 aroneza mweneza Ubwongereza bati biracyashoboka henda subiza inyuma ariko Danmark yabwiye ati cira birarura subiza mweneza basi inyuma witwa Icisha Arstide komeye Umwongereza ntatandukaniye na PSG effective y'amazina atariko womenga harimo abakinyi agivyo bintu byo kuzura bacangira sivyiza so bintu sivyo witwa Yusuf ati bintu witwa Gay ariko arangira sivyo bino bintu biraza kurangira gute Abanyabujumbura abo metero 6 cm 50 byose bitunganije neza byose bitunganije neza cyane kugira ngo ibikorwa bigende neza cyane asubiza inyuma ati biraza guhera gute asubiza inyuma ino bayita Buje FM 87.6 witwa Jordan Pickford afata umupira byoroshe cyane asubiza inyuma arishamwe neza cyane henda yitwa John Stones ino eho izovuga eho 2024 arihereza witwa Gay katikati wanjani kuitwa Eze pass en profondeur ndetse witwa Oli Watkins ari umutizi mota uvate umupira waje usanze metero 50 hano birasaba kujwa mwafunguye neza mukiereza ibinyobwa byiza bya Pepsi ndetse na Mirinda ibinyobwa byiza ibinyobwa by'impabwa abantu ibinyobwa bya Pepsi ndetse na Mirinda Muraneza ko byatunganye neza cyane ari yatsindiye 80 ni iburamwe iminota umwe gusa minota 80 uburamwe umunota n'akamasegonda anatsindiye turabiraza kurangira gute batwumviriza mwese mwumve neza ko muri abantu bacu bagaciro hariya vyase
bari kuri YouTube muze YouTube bari kuri YouTube muze vuga muti Buje FM waramamaye uri hose nk'imvura munazo zigiye zitandukanye ndamenyesha kandi ko Dunda na Buje FM itariki 21 z'ukwezi kw'indwi kino giteramo gisabwa nta mwana nta uwari wese aremerewe kuza ko ngari biganiro bigiye bitandukanye ari biganiro vya yaga mwana abasenzi haganiro ngaha vy'ijambo ry'Imana abasani hit connection katika extra byose yabihari aba sportif byose bipanze neza byose uzobisanga muri Dunda umvise igiteramo ino ni show ceta aba bati show na show ino ni show ya Dunda na Buje FM SOS itariki 21 z'ukwezi kw'indwi murya mubika kugira ngo bigende neza cyane ubundi bwo tuzigaragaza twese ngo tuti awumviriza nta bindi bavuga ngo ibi benase oya byose bipanze neza muri show ya Dunda na Buje FM le 21 juillet 2024 SOS zone Gihosha ani mu Gihosha cyane mu Kamenge Jozi cyo ndazi ko ni muri commune Ntango Chego basi nyuma Jode Bellingham arinjiyamwe ariko Danmark yazibiye neza ko no Bwongereza bukanganya na Danmark ingeshe nda agwe dayiringe ndaye kuri classement direct ingene bica bigenda Bwongereza Danmark igiye kwindiza abakinyi bayo babiri anati ingo to blend turonkine utariko ku Bwongereza ani gihugu kimaze kuba karise cyonyene n'igihugu igihugu cy'Ubudage cyonyene gihugu kimaze gusezererwa naco ni Hongria ari yarondetse inyuma ariko agenda atwereka akazi kakozwe no mugabo witwa Morten Hajman atsinze igitsindo Eriksen out Hojman out inji witwa Norgard amwe no witwa Skov Bwongereza kuri muri noze barimwo bari kumwe na Denmark egano Bwongereza bwo bunganije ngenda biregano ntibirarangira Denmark kironka 2 Bwongereza 4 hama Slovani 2 Denmark ekipe ya Serbia rimwe ni kuvuga ko bizoca bisaba ko match yose Serbia itsinze Serbia yatsinda izorengana rondeza mwari ariko vyase hariya witwa Gehi Serbia itsinze izorengana Denmark itsinze izorengana ekipe ya Slovani itsinze izorengana Slovani ni ekipe y'umugabo witwa no mu gardien wa Atletico de Madrid witwa Jan Oblak gitaramo kizobera Bujumbura mu Kamenge kuri SOS ariko werekeza Gardinor cyo gitaramo cya Dunda na Buje FM byose zameze neza mu kanya kari imbere isaha 3 za kucuambe hagati y'Ubutaliyano n'igihugu cya Espagne areba azogenda gute minota 4 nisigaye kugira ngo tumenye mbega ngo who win the game ari atgenda atwereka witwa Southgate avuga ati bino bintu biraza guhera gute wait and see shiramwa agatega ariko vyanse Denmark igihiga hasi kubura hejuru
na Danmark yagasha muyitondere. Danmark muyitondere. Muyitondere cyane kuko ndaye match ya mbere yari yakinye n'igihugu ca Slovenia bangana igitsindo cyo Kindi. Novuga match kuri kibazo yikina nande n'igihugu ca Serbia. Bongereza uzokina na Slovenia. Match yawe ya nyuma. Ibintu bizoba bikomeye cyane. Ibintu bizoba bikomeye cyane. Bongereza ngo barabusengeye mama ngo barabusengeye. Nivyo canke sivyo? Aya swinde turabe. Suiza basi nyuma. Arisha neza cyane. Suiza kwa mugenzi we. Arisha avuga ati nta kintu na kimwe. Ati ivyo bintu uko biri kose byose biraza kugenda gute? Kona kick. Nako birugiye gusubizwa hanze n'amaboko. Nako mu kibuga n'amaboko. Minota 4 nisigaye. Anoje utangwa tuvuga tuti Bwongereza. Mwaronse iki? Ari twaronse amakaya 3, twaronse mirinda 2 na Pepsi imwe. Tutitaha nivyo. Ati namwe Danmark mwaronse iki? Ati twaronse amafaranga muri Racebet. Ati duheva turonka na mirinda. Ati gushaka ko moto box tutitaha nivyo. Tuti rero kibazo ciradiyo gisigaye kironegwa hagati ya Denmark bambe nivyo hagati ya Serbia na Denmark. Witwa Christian Norgard awe kartoshon Suiza pass nyuma biraza kugenda gute? Pass kwa mugenzi we biracashoboka nibiranga bitavene chobeka pass nyuma arinjiramwo vyanse ari nyuma. Denmark yashyizeho kadena n'uruvunguru zeje kugayishite ikibago yati motobox saversege ni unyaruka rusimbane uje kurunyegeza ibujumbura mu Burundi. Ari yasubiza inyuma tinde turabira zagenda gute? Arinjiramwo neza cyane. Subiza inyuma. Ati nta cabuze. Arinjiramwo neza cyane. Vyanse hariya. Menyereza kibe ya Denmark ati gake ati itamporize. Ndirimbo y'umusani w'umurundi witwa Dramati ati gake akarero gake na fire. Niwirushe ndahari tamporize nzo gutwara ni Champs-Élysées. Nanje nzogira performance ikomeye cyane kuri Dunda na Buja FM. Arebera zogenda gute? Ani ibikorwa byose babitunganye neza witwa Jordan Pickford agenda guhana barondeza ari amitwe y'umupira uja hanze. Gihugu ca Slovenia na gihugu ca Denmark ati gake witwa ariko Southgate byukuri Cole Palmer yarago. Undi ekipe nkiyi Gordon ari hanze, Cole Palmer ari hanze. O sigura gute? Ariya bizagenda ngo twinde turabe. Vyose biraza guhera turinde turaye bizaguherera. Wait and see. Hari Kane vyansa aricara bikanga. Arahagarara bikanga, arajyama bikanga. None bizaguhera gute? Bwongereza byukuri bino bintu barakwiye gufata byose bagafuta. Bavuga ati twebwe bino bintu turafuse dutanguye bishasha kuko nta kintu kizima kirimo byukuri.
witwa John Stones yabaye tabani ariko Denmark ifise abafana sha Denmark ifise abafana by'ukuri bongereza agenda baramutsa abana ati sari ati mbega namwe mwaje atego twaje tigute namwe ti ni sawa ibintu byose bibanze neza cyane mbona neza ko ine bayita the number one soccer station in our country bongeye ingahe na iminota zari ibiri cyangwa itatu enda iminota bongeye ubundi bwobwo Denmark ikuye amashurwe yayo Denmark ikuye amashurwe yayo iminota itatu niyo bongeyeko ni bongeye itatu hamwe bavuga akabino bintu ejo bongera itatu hasi akongera ine asubiza inyuma tsinde turabe arautora Denmark batikura ku rugo makosa rikarakogwa utwa Yusufa Jama ati byo mwigira byose Yusufu niwe yakoze amakosa ariko niwe yatawe kujyama Neymar ko byadunda Inge turabe ati dunda y'uyu mwaka izovuga ati none kuri dunda abakiya tuzori hangaye byose vuba mugiye bigiye kuja habona ku mugaragaro menye muriha ciro akirikare mwe murarya mubika ivyo kunwa ivyo gufungura byose kuri SOS bizaba bihari SOS mu gihari ya Mukamenge bintu inodunda byo kuri boss yubaho imyaka 10 anniversary imyaka 10 televiziyo yaraje undi bwobwo imyaka 20 hoho sindababeshi si Canal Brice d'office zoba dusigaye tuca kwifatira amasanamu mu Bwongereza Premier League mwiraba direct kuri Buja TV abongereza bose bavuga ati mana bino bintu nibiki iminota igendera bukebuke bati warakoze kuturinda byose ikomeye neza cyane batikura ku rugo rondeza ari imbere bari bashatse kugi cya gatatu abongereza naki cya kabiri ari yarondeza kanyuma na nyuma bati enda mu buzima bisaba guhenda aho itambika uskura yari yashize inyuma asiga amasegonda 8 amasegonda 7 5 siga amasegonda 2 ubwongereza burahenda isegonda yamaze gukira iminota 3 tayari match kwisha ubwongereza kimwe Denmark kimwe ubwongereza basesufu nimba igitaramo cyiza ari umuti iyi ni farumasi tubazaniye umuntu mbere wimbaza imyaka 10 irangiye isamiriza Buja FM imaze isamirana mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi yabagarukiriye cyangwa igitaramo bari muri deranye gishika Tundero Buja FM hazotuwambaye akabya rero hazuba ari vya bihangange mukunda babiri by'u Burundi ibaze nawe bari ivyo barenga ijana bahore kuri stage imwe baherekeje n'isamirizi isanzwe viza na televiziyo agakura Buja TV hageze ni kuimana igerekerezo rya 20 mu kwezi kw'indwi umwaka wa 2024 kuri lycée SOS Mukamenge. Icyo giteramo kizotangura kuva igihe cy'isa 4 z'agatondo gushika igihe cy'isa 4 z'ijoro. Buja FM, the sound of Burundi. Bujumbura, Kinshasa, Kigali, Kampala, Nairobi, Dar es Salaam, East Africa. This is your radio, Buja FM.
igihugu cy'Ubwongereza kirashesha ubufu pe. Miriwe. Yambo. Amahoro gome. Yambo neza. Andi bataye uko nyumva nta karuturu vise ngamukanyesha imunda kumbiriza hama. Bwongereza bashesha ubufu kwe. Barabushesha. Bwongereza burashesha ubufu pe. Ibintu biba bikomeye cyane. Nabyinshi je nta bintu novuga ndabaye umwanya. Ino minota 5 mwigaragaza. Ni byanyu. Amahoro komeze. Yambo neza. Uravugana na David Gihango umufana wa Espagne emwe ubu Bwongereza sibwo. Ubwongereza Ubwongereza sibwo pe. nubwo guturisha amafaranga twari twafashe amafaranga yacu yose dushaka Ubwongereza. Emwe jembera ahubwo ndumiwe kubona narise mufise abakinyi beza sibwo bakora ibintu. Yera guma ndabivuga. Bundi bwobwo. Urahiga Ubwongereza ukaraba. None umuntu yica yumvire. Gubatse witwa Cole Palmer. Ukamwicarika. Witwa Gordon. Ari Ubwongereza uzo Southgate azosida. Bazogwara umutima n'amahazo shikigwa. Sawa rero mugira umunsi mwiza nanjye no kurindira saa 3. Espagne yanjye naratwe na sokuru inkorera umuti. Sawa. Merci beaucoup. Safi sana. Espagne ngo bayirazwe n'imiryango. Ibintu bikomeye cyane. Pe. Mwiriwe. Meze neza. Ashima. Ninde tuvugana? Yebara ariko mutanga ngarutse. Yego. Kabona Bwongereza gute? Bwongereza. Baterera nari nahaya amahigwe Danmark. Rimwe rirabonetse. Basha yabonetse kabisa kandi ndagishimye. Urakoze? Sawa. Bavuye. Safi. Mwanya wa muto duabane murongo wa telefone 2 bade dusiga inzira amavuta tukitegura indi match. Mwiriwe? Hello. Meze neza? Niguteko. Safi sana gute namwe? Amahoro cyane meze neza. Ndashima Imana gute namwe? Ndashima kabisa ni coach. Coach Saidi. Nabwongereza amafaranga yacu urariye ashobora dukoreye kabisa jewe sivyo nizeye kwe. Ubundi match bwa mbere yatangaje Breze ndavuga ni Breze. Ino match itangaze reka nze ndabikurikira. Ako ibintu mbonye mu Bwongereza. Bari wayikaniye kabisa. Abona Bwongereza urateye isoni. Gusa Danmark nayo urumva yajivuga ati twege no gupfa no gukira. Ako none ekibi komeye nitwereka ikomeye by'ukuri. Ariko ni atari ega bose barafisa amaguru bose urumva babaje kuronda amata bose mugabo gusa twatudufise amahirwe menshi kuri ku Bwongereza. Wari umufana w'Ubwongereza? Tujye nunzi none jengere meze mukanya masaka. Espagne. Ajya ni wanje kabisa. Urakoze cyane ndakwifuriza amahirwe. Nawe umukomere cyane kabisa mwakoze bikomeye kabisa mubaho. Urakoze cyane. Sawa. Turi kumwe gatanu kuri gatanu. Nta kibazo kabisa. Ibintu byose bibanze neza cyane bitunganijwe neza cyane full time. Ubona Bwongereza byo kuri sinzi ibintu bizoba. Uya masengesho kwisonzesha. Masengesho yo kukarago niyo kwe Bwongereza. Amafaranga yacu barayize kuri SB. Oui. Amahoro. Yambu cyane. Urakomeye. Jeni sawa. Mbo ama. Sa. Kubyabaye ku Bwongereza. Ego. Bo nibisanzwe mu bisanzwe ni nkuko nindi migwiyo bashikira. Ariko muvuzera. Oui. Ubwongereza urazakinyi bufise. Vraiment niyo mpamvu. Urabona umupira. Abajya abantu tubona menga nibo tuba tubona tuniba tsamahirwe. Kuko bajya bajana byataraje ubutana. Bahura n'abajya abana rero babo kubera baba bazi cyabajyanye. Bobo baca bakora umuti mu gihe baba bazi twebwe tugiye kurondera amanota. Abandi nabo bajana bwa rutare bwo kugenda badunda.
urumva gusa ahubwo bazoze badundane na Buja FM babwira Loventeye vraiment niyo nabataka muhama nipfuriza yuko Espagne yanje nanjye yoza kubikora kubera ujya mwana muto cyane wanje Lamine Yamal ujya no mwana nemera cyane ujya muhungu ego yibere aguma yisubiramo ibintu byo kwishuri umwanya wose ego me ujya mwana imana yaramuhezagiye ama wasanze umugwayi ameze gute Werason umugwayi ni sawa ni mitende ejo bikunza zotaha Imana ishimwe umwana azotaha vraiment ikintu novuga ndakivugiye kuri radio vraiment kuri bitaro Prince ja vraiment barashoboye Imana ishimwe ego vraiment ni bitaro twemeye bishoboye mu Burundi ndabona yuko Prince ja cyafata kabana urakoze cyane ego mehama icyo nagomba kuvuga ngira icyo message nakurungikiye cyo ngira wabibonye ko nashikanye mu ngiro cyane kabisa je nakwidoga vraiment neje nambuzo buri kwatangaza utarashika uzombike kuko mugiye muba muri ngamo ko muradutangariza abakenewe amazi cyangwa akaji mwe muri abantu bacu muri abantu b'abagabo turabemera tunarabuba ego me vraiment hama tuze kuyitegura sindi ko mu ya Espagne muza kwidishikirira umuyibuze muce mwandikira bose aturungike muhira oyo abasha oya n'umutama wanje nemera vraiment urakoze cyane yego me hama nagomba mpereze kuraka kubakinyi b'abarundi abantu bariko barakomanta ku bakinyi ba Vitaro ndabipfuriza kugenda batera imbere nakumbise Yusufu Nyange ku murango watanze icyumviro ciza nanagishimye yego nariko ndakumviriza kumbe wankurikira ndabizi byose bariko basabira Imana jeco nakwemereye yego ubundi wowe n'umusportive akunda kuraba n'inyungu z'umuntu personnel ku giti ciwiwe nibyo gusa nifuza nka Yusufu Nyange niburi ko no mwumva yaciye agenda witwa Werason Werason tuku nakirwanyu baguswanyu mumwe mwiriwe neza meze neza yewe ninde tuvugana yitwa gutari he uranyumva ni je ndakumva nuko byifashe rero ariko bintu reka Sami bore sana wambwiye gushika ibwongereza weje guhera Danmark katwinde turako match yanyu bazokina na gihugu ca Slovenia ngene bizogenda nama telefone yadusuye kwakira dusuye guza igihe cy'isaha 3 ngaha jewe canke mugenzanje byose biza kwa bimeze neza cyane akaririmbo ndakaririmbo kitwa nta kintu yanyimye ubundi bwo yatwimye ko yaduhaye radio yatwemereye na dunda ibintu ngovuga ngo vya ibintu ngovuga ngo nta bihari karirimbo nagaturu witwa Sami Habimana ako ndakahuzanuka reka ndakarondera ibintu byose bigende neza ubundi bwobwo uno muntu yatubaye hafi kuva muri kan gushika uno munsi nta kintu yatwimye n'ivyo itaraduha yarabitubikiye mugira rero umunsi mwiza karirimbo nta kintu yanyimye ndagasozerere ko ciao Tuwambaye akabya rero hazubari vya bihangange mukunda bari vyu Burundi ibaze nawo bari ivyo barenga ijana bahure kuri stage imwe baherekeje n'isamirizi isanzwe viza na televiziyo agakura Buja TV hageze ni kuimana igenekerezo rya 20 mu kwezi kw'indwi umwaka wa 2024 kuri lycée SOS mu Kamenge icyo giteramo kizotangura kuva igihe cy'isa 4 z'agatondo gushika igihe cy'isa 4 z'ijoro Buja FM, the sound of Burundi.